Ndabaramukije inshuti bakunzi mudukurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Ku bantu mudukurikira ejo mwarumvise gutabaza k'uyu mushiki wanyu mwene wanyu canke umwana wanyu Emeline ndiho kubwayo atabaza ari muri Saudi Arabia. N'ubutumwa yarungitse mu buryo bw'ama audio kugira ngo bushikire aba bijejwe harimo ambassade y'u Burundi muri Saudi Arabia n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu kiganiro nabahaye twagarutse cyane k'uyu Deje Tuyisenge Terence asanzwe arongoye ikigo kirungika abantu muri Saudi Arabia, aho hagaragaye ibintu bidasanzwe, aho basigaye barahinduye ibintu byo gufasha abarundi n'abarundikazi bakabigira urucuruzwa mu kubatoteza amafaranga bakoreye muri Saudi Arabia akagaruka iwabo. Muti gute? Mu vyo nabateguriye muri uwo munsi nagomba ndabumvishe ijambo ry'umushikiranganje, uko umushikiranganje abijejwe Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, asobanura ibijanye n'abakobwa barungika muri Saudi Arabia. Hanyuma ndagaruka ndabereka ukuntu bakereye utuntu twabo umurundi kazagiye muri Saudi Arabia ahuye n'ingorane bacamubwira ati gurisha vya bintu wakorera muri Saudi Arabia hanyuma uduha amafaranga tuguha itike y'indege, itike bakazitaburira muhiri wabo. Ibi bikuye n'vyene muri audio nabumvishije, ariko ndanayigarukako. Reka maze ndabayereke video sinamajwi y'umushikiranganje kubijanye n'abarundi. Tumaze imisi turungika mu bihugu vy'abarabu na cyane cyane igihugu ca Arabie Saoudite bagiye kwisumamwo mu bimwe ramwe mvuganye byo gupagasa. Murazi yuko imbere ko dushira ayo masezerano y'abarundi baje gupagasa mu bihugu vy'abarabu, benshi bagenda bitazwi baciye mu nzira zitazwi, bagenda badakingiriwe imbere y'amategeko. Aho nyene no muhumuriza, hari amahera menshi amaze kwinjira mu gihugu. Iyo umukozi umwe yagiye mu gihugu ca Arabie Saoudite, umukozi umwe wese amahera ajanye ni vyose bikenewe vyose ashika igihumbi n'amajana 4 c'amadolari yinjira mu gihugu ku muntu mwoca muharura yamaze kwinjira. Muga murayo hariho amwe kumbure asohoka nkayo kurondera amaviza asohoka hanze, ko tuzirondera visa muri Tanzania ntibarugura ubuserukizi ngaha. Hari amahera abantu barungika nyene abarundi baba baje gukora hanze mahanga, nabo nyene tubasaba ko boshira muri leta na mahera menshi cyane, nko umuntu cyo no kwita agence imwe ibanza gushiraho muri banke centrale amahera ngana n'imiliyoni 100 y'amarundi. Aho no kuvuga kuronka uruhusha rwo kurungika abantu hanze, hamwe n'amahera ashika miliyoni 50 yo kugira ngo intega kazoza ku buryo umurundi yogira ingorane hirya no hino aho yagiye, duce dukura muri ayo mahera nyene dushobore kumutahukana atamahera ya leta akoze. Mu ncamake rero biko bigenda neza, tuko turagiranira n'ibiganiro n'ibindi bihugu n'ibindi bihugu tugishira amategeko nka benayo. Hariho igihugu ca Oman, Qatar twarahejeje, hariho igihugu ca Jordani, hari ibihugu byinshi tuko turakoranira amasezerano nka benayo kugira ngo urwaruka rudafise akazi rushobore kuja kwisumamwo hanze, kuko gushika ubu biragoye kugira ngo 65% dushe kubaronkera akazi mu gihugu iwacu. Ijambo ryiza ry'umushikiranganje Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Ijambo nashaka ryari rimwe ryonyene gusa. Hariho amafaranga babasaba y'intega bizoza aba barungika muri Saudi Arabia iyo bahuye n'ivyago, niyo baca bakoramwo hanyuma bagaheza bakabarungika mu Burundi. Hano murumva ko atakosa rya leta, amafaranga ariho kandi n'aba bayatanga baramaze kuyashira mu kigega. None umukozi agwaye amaze y'umwaka nkuko twamibonye uyu Emeline ndiho kubwayo vyamugendekeye, baca bahindukira bakamubwira ngo gurisha itongo uduha amafaranga wiritike y'indege. Nimwumva ukuntu babigenza. Bonsoir, Hannibal meze neza. Hama procedure za Emeline zaraheze, uri hageze ko mugenda kugira ticket. Ushaka nababwiye mubishoye kuzikata mwavyigira, mugabo muca mugira Riyadh, ko ari muri Riyadh bisaba ko ava muri Riyadh aza muri Bujumbura. Hariho rero Riyadh aca muri Ethiopia akaja mu Burundi, hariho haca manza guca muri Qatar bivana cyangwa aca Dubai. Izo bazobereka ama procedure hari amubwiye kugutabuza inani. Mugabo barashaka kubaza exact hari muvuge Riyadh.
kuko bisaba ko aca muri iyi nani ko aca muri airport yari duko niho turi hafi yabo canke mbonye ibyo bagora muca muja kuri office murabe teranga canke murabe Saidi kugira bafashemwo ukata amatiketi ejo kandi ejo kwera procedure zaheze yena mu kata ticket ibonetse umusoro wose ni haca agenda nuko sawa merci. Uyu ni umukozi wa Deje Tuyisenge Terence na Saidi basanzwe basafirisha abantu muri Saudi Arabia. Uyu ni umukozi wabo ari muri Saudi Arabia yitwa Dorine Karine Murantunga ni Karine. Aho kugira ngo rero afashe bano bantu batahe nk'uya agwaye agira apfe murumva babwiye ko bigura itike y'indege kandi uyu mu bantu mwanyumvishije ariko ararira mu audio ntenda kugarukana muri uyu mwanya arira avuga ati nta mahera mfise ndagowe arira nyina ni mumfashe aragwaye ararembye. Hanyuma bano bafise aho batabura amatike y'indege ku bantu mwakora ikiganiro cy'ejo niba mutanacumvise subira hepfo mu mwumviriza amajwi bavuga yuko ngo bagende muhira kwa Saidi muhira kandi Saidi ntihenze nubwo uwari Deje byumenga no nyine office ya agence safirisha mugabo ntabyo no hamya neza kuko Saidi wewe n'umuntu yasafirisha abantu kuva kera aba muri Rohero aha amfasi ya Avenue Moso yes muri Rohero iyo havuye mu Bwiza bagira igihugu cyiza cyo gusafirisha turabishima mugabo nibaze banakurikirana abakozi babo kuko gusafirisha gusa muzi ibyago biri muri Saudi Arabia abantu barane ibyago byinshi ugacuta ukamengura hejeje uvuga ngo ngaho bakoze igikorwa wasezeranye na leta kuko leta niba basezeranye gutyo bavuga ati turabarongitse tuzobakurikira gushika bagarutse byumvikana ko rero uyu we wagwaye mu by'ukuri gucavuga ngo kugira ngo atahe mu Burundi kandi agwaye kandi leta ya Saudi yaramurikuye ngo nima kagurisha itongo kandi hari amafaranga miliyoni 50 ziri kuri konte zo gufasha abantu nk'abanyene muravyumva namwe yuko bino bintu atari byo. Hari n'amakuru mvise avuga yuko niyo izi ya 50 miliyoni ziheze kubera ko bazikozemo bagarukana abantu mu Burundi barongera yandi mafaranga iyo dufate byashitse hakaba ibyago byinshi ayo mahera gahera. Uyu rero nitwumva ukuntu bashaka kuvuga ngo ari amafaranga kandi agwaye kandi yaramaze hafi umwaka ariko arakora neza leta ya Saudiya yamuhaye visa yo gusohoka ntacyo bakimubaza. Bano rero aho navugiye bagize ubucuruzwa ni hehe bashaka udufaranga bakoreye bano bantu bagiye guhangayika mu gutaba bahindukire batubarye. Urumva ibaze nk'umuntu amaze umwaka ariko arakora hanyuma ageze gutaba avuga ati gurisha rero agatongo baguze hanyuma ujuza tuguhitike y'indege hanyuma utaha kandi agwaye. Twumvikane utashe neza atagwaye mu mategeko ujya mu bose wewe niba mutabura itike y'indege umusubiza mu Burundi mugabo uyagwaye nimba bose badashoboye kuyimugurira mugabo iyi office bwizwa kubikora. Ikintu jewe navuze nejo nuko nzi neza yuko uburongozi bw'u Burundi muri Saudi Arabia ibi bintu batababizi kuko ntibamenya byose kandi ngo barafise n'umurongo ntarengwa ibyo naravyumvise cyane narabibwiwe. Ibiro birumvikana yuko hari ibintu baba batamenye mugabo nk'ibi byo ni ibintu byumvikana. Umuntu aragwaye akeneye gutaha uyu Karine agacabwira ngo genda mugurisha itongo muce mugenda mushira amafaranga umwene kubiro kwa Deje Tuyisenge muce mugenda kwa Saidi muhira abahitike y'indege. Muri audio yejo mwaravyumvise avuga ko bataburira amatike muhira. Mbeho iyi agence itabura amatike y'indege muhira burya leta yizi iratanga tax muri leta erega yose n'amanyanga bakora sindiko ndabagiriza niwe ariko baravyivugira ayose n'amanyanga usanga bakora kubera ko izo agence ziri wabo baca bashaka ko amafaranga garuki wabo nyene urumva usafire ukore mu gusafira wari itongo ukorera amafaranga umwaka wose imyaka 2 umaze kontara ugaruke mu Burundi amahoro aho ni sawa mugabo ugize ivyago gurisha bya bintu ucugenda kuri ya office yagusafirisha ucuye bahaye amafaranga baje guhitira indege ucusura mu Burundi ubusubugome gahemwe. Nta byinshi ngomba kuvuga ariko ngo nabwo ikintu kimwe
aya majambo umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro avuze n'amajambo akomeye cyane. Mwumvise ko umukobwa asoza igihugu arafise icyo yinjiriza igihugu, nta ngorane, ni vyiza cyane kandi leta yumviye neza kugira ngo bakureho amanyanga yakogwa ubwa mbere bakagenda mu binywabi. Hari n'abaha agace gatoya abagabo yavuze ati hari abakobwa ibihumbi byinshi bari barasafiriye ubwa mbere bagenda mu binywabi kandi baramererwa nabi ntagire ubavugira kandi bikaba nkako byari bigoye. Mugabo ubu rero ubu bagenda leta ibizi, leta nibavugire, nimvugishe Saidi, nimvugishe na Deje, babaza impamvu akora ibintu nk'ibi. Umuntu agwaye bamubwira ngo agurishe itongo kugira ngo arihe itike y'indege asubire mu Burundi, kandi abaza umwaka ariko arakora. Nimba ariko amategeko akora, je sindi umuhinga mu by'amategeko, nimba ariko amategeko bivuga aha vraiment mumbabarire, ariko iconze cyo sibyo. Dorine Karine murantunga muvuga ngo Dorine hane Karine arabakubita iyo bishize nk'umukobwa akava ku kazi atumvikanye na boss agezeho, mwaba mwumva ngahanda bahama audio n'abahama foto ndabereka ariko arabakubita inkoni kujya kwa bungere, arabakubita umenga nabana akakubita. Kandi harimo n'abamama biyubashe bafise imiryango yabo, mbere bona mukoresha usibye ko yawe akazi kuri muri Arabia gusa, nawe yagiye nk'umushagara nk'abandi. Mugabo ni umushagara mugabo kuko yahawe akazi kuri office kubera azi akarabu acagomba gutoteza abandi. Ibisi byiza ni n'agace nibo namucira yikebuke y'ibintu bishikira abana bantu ndabizi kuko ndavyamamwo, barabatoteza cyane. Urumva niyo gira gutotezwa hari ahantu akora ku mwarabu aje no kuri maktaba vraiment kuri office yanyu mubona muce mutoteza ni bibi. Muze muramenye yuko ivyo mukora byose bizobagaruka. Leta rero y'u Burundi nkuko yama ibikora ikwiye kubihagurukira hanyuma ikagwanya bano bantu bakora amafuti. Ibije ndakeka yuko leta atari byo barumvikanye ko umuntu agwaye ageze muri Arabia amaze y'umwaka ageze gutaha akaronka byose bacambye ati utagurisha itongo uzoguyo. None nk'ubu ni yapfa oyi ko tuko turasemerera ubazovuga bazoca bavuga ngo bazovuga ngo bazoca bisigura gute. Ararira akavuga ati nukurya sinjya amaraso yarakamye, mugabo bikabaca inyuma y'amatwi. Mwakoze kuri iki kiganiro, ndiko ndabategurira ibindi turarindiye kandi inyishu y'ababijejwe kuko kino kiganiro ngira nta na hamwe kitarashika kuko ababijejwe ndazi ko batababimenye byose, mugabo hano ndazi barabihamenyera. Murakoze ko mwabanye nanje, nitwa Daniel Mugisha Muranzi. Igisigaye ugomba kugira ngo tuvugane, murabizi niyo nimero nyine muca kwa hanyuma mukatuvugisha. Murakoze. Hano twendusha imanza tunatahana abantu tunagira mugabo gusa tumenyesha ibintu biba byabaye mu kinyegero by'aba bantu aba bibera mu kinyegero. Ambasade kumbure ntibimenye, igihugu ntikibimenye, ubushikiranganji ntibimenye kubera ko bataba barose akaryo ko murabyumva namwe cyakazi keshi. Twebwe turabafasha tukabereka bino bintu batazi nk'aya manyanga ateye isoni uyu mu Deje ariko arakora. Ejo nagira ikiganiro namwe ni babona yavuga ati twebwe twaramwandikiye tumubwira ngo wacu aragwaye agira apfa agasha tubroka, tumubwiye ngo wacu arakubitwa agasha tubroka. None ubwo bufasha bafasha abantu buri hehe? Ni kwaronyeka muri Arabia gusa bagasanga bataye? Oya, baba bakwiye kubakurikirana bakamenya ngo umumerewe gute gushika batashe. Ivyo tacho bitwaye ko babaye amafaranga kandi nicyo bahembegwa kandi baba ari muri business. Birumvikana babwiza kuyikurikira business yabo neza gushika inyungu yabo babonye ko bayirose mu kuri. Murakoze.